gerahe twokora iki jewe rero nka mama Africa nkuko mwarinyise mugatuma niyumvira cyane kugira ngo ngere kure nasanze ivyiza turavye ibibazo twaciyemo muri kino gihugu cy'u Burundi vyoba vyiza ko twoshigikira uwo mugambi tubanje gushira imbere ibintu vy'amagara y'abanyagihugu kuko murazi twaragwaye turaja mu ntambara abantu benshi turagwa tuvyuka nubu bamwe ntituranavyuka uravye mu banyagihugu urasanga abantu benshi baracitse intege bafise intege nke none twokora iki kugira tugarane ca cizere ubwo rero tuzokora mwaramutse mwiriwe mwese mukora dukurikirana kumbonesha kure amahoro iwacu tuko turakora hamwe na nimbonesha kure Buja Today TV ni mano principal muko murabona mu biganiro bitandukanye nkuko uno munsi nsubiye kugaruka ndi kumwe numwe mu bakenyezi navuga yuko bariko barakora cyane mvugira ico mu kuzana impinduka idasanzwe mu kibano cyacu hano mu gihugu cyacu Burundi akaba mu bakenyezi twantuzi bari muri diaspora y'u Burundi navuga yuko bafise umwete mwinshi cyane gose wo gukora cyane nikibigaragaza ibikorwa akora amajambo avuga les discours canke insiguro genda ratanga canke ibiganiro ratanga mumva yuko harimwo akabiya kadasanzwe ariko uno munsi navuga yuko uravye nyene twambaye mama Africa nkuko twame tugenda turabivuga nkuko mugiye muravyumva hari benshi uno munsi bashaka kumenya ati mama Africa niki eko c'est ni projet kubera iki mama Africa ubwa mbere gyaci kubibazo tubishike ko rimwe na rimwe bibiri canke bitatu tuza kubaza ibintu tuza kubandanya kubera ko no munsi agi gufata urugendo mu misi irenga 28 canke dufata ukwezi ari mu gihugu cyacu Burundi ariko arakora cyane mu atembera intara kuyindi ariko aritwararika abakenyezi reka batumuramutse cyane ndabaramukije cyane murameze neza ego no kuri turashima hameze neza i Burundi neza cyane hameze neza nkuko uri umurundi aziko reka tuvuga ati sinariko nagira mvuge ngo kazi kandi waramaze gushika ahubwo mvuga ati ugira urugendo tuvuge ati urugendo rwiza ndibaza kuko agira asubire muhira no kuri murakoze cyane ariko vyari ngombwa yuko umuntu abaragumye hano kuko hameze neza cyane ni ikintu kiba ari iteka kubona usuye mu gihugu cyawe c'amavukiro ukaraba nyene abandi babayeho ugasubira ku muzi kuri ya source ariko bituma nabari hanze nimwe mugumye agatima ku gihugu cyanyu na hantu hameze neza nasanze abakenyezi banje nshira imbere nukuri nakataraboneka ariko gusa impinga yanje niya kugira ngo tubashika no bakeneye gushika iracari ndende he naje madukora ibi kugira ngo umwe wese amenye uruhara rwiwe mu guteza imbere igihugu cyane uhereye ku mukenyezi n'umwana w'umukobwa kuko bafite uruhara ntangere mu iterambere rya buri gihugu cyose mbere n'isinzima umwumvise ariko aravuga ni hahandi umvise ariko aravuga uravuga ati uni kiramvu umvise aravuga uravuga ati uni kanaka umwumvise ijugiye uravuga ati ni mama Africa ko imisi ariko aravuga avuga ikaravugira abene gihugu cyane na cyane igitsina gore tuzi ko mu bigo byinshi igitsina gore tuvuga kiri church kicinizwa ari ibintu byinshi bavuga ati ibi bikora abagabo gusa ariko navuze ni mama Africa ariko kugira utahure neza nejo no sipira kumva igiye uvuga ati ni kanaka nashaka bari ko baratwumvira ko n'umwanya bama bakumvise mu majwi bakona kumbonesha kuri bakona ku masanamu nashaka bidondoro kugira uzasubira kumbaza no se ko prince be wa muntu mwavuga nitwa gute kugira uzavuga ati ni kanaka jewe nitwa Ela Emeline Uwimana ariko murazi mu Kirundi duhera ko izina ry'umuryango Uwimana ndanarikunda cyane kuko ndi mushiki wa Yezu murazi ko atawunda afise aho nagira mbe ndabasetsa rero jewe ndi umurundi kazi navukiye muri province Ngozi commune Marangara nkuko muyizi hanyuma rero ubuzima nabayemwo bwaranyinspiye
bwatumye ngira umutima wo gukunda igihugu no gukunda abarundi mbese gusumba abandi kuko burya ngo inda uyibwira uwayirayeko rero navukiye hariya ndiga amashure niga kuri lycée y'Ibusiga ndiga kuri lycée y'Igisanze ndaja kuri université y'u Burundi mva kuri université y'u Burundi ndonka bourse nja kwiga muri Burkina Faso Université de Ouagadougou aho ndavayo ncangenda muri Etats-Unis mu 1998 mu 1998 Imana yaranyuze kuvyo nakora byose wari umuhamagaro yari yarampaye kuva kera kuko nakuze nkunda Imana ari naco gituma ngira ngo basokuru barayamaze ngo izina niryo muntu nasanze abanyise izina uw'Imana batihenze kuko ndi mushiki wa Kristo kandi nifuza ko nashobora kubigendera ngashikana abandi ku ntambwe muri iyo nzira narashoboye gutanguza ministère East African Catholic Community of Houston nije nayitanguje muri 2006 kandi ubu irakomeye iri kuri paroisse bita umweranda Nicolas irakora cyane irimwe abarundi abanyarwanda abatanzania abaganda abakenya abantu bose bava mu bihugu vya muri East Africa yiwacu bose barimwo kandi twivuza ko tugomba kubikwiza hose kugira ngo natwe ruhara rw'umurundi kugira evangelisation n'umunyafrika gukwiza ijambo ry'Imana hose dufasha abakozi b'Imana kuko urabona isi igendera hinduka umwe wese arakenerane umwe wese arafite impano iri muri imwakamwo kugira ngo ashobore kubisangiza n'abandi hanyuma jewe nagiye nkora ibintu bitandukanye bituma nkunda abantu kandi nanje nkagomba kubakorera mu byo nshobora byose maze kugera muri Amerika mu 1998 Imana yaramfashije ndatangurishira hamwe naritanguye yitwa Brother Support Services Alliance no kuvuga ryari sharamwe rifasha abavukanye kuko urazi ko no mu Bibiliya biritubwira yuko abavukanye n'ubusanga bashize hamwe rero maze kubigira uko naciye byaremewe n'amategeko hanyuma nzanicarana n'amashira hamwe yakira impunzi biramfasha kugira ngo nshobore kumenya impunzi z'abanyafrika zaza ziraza muri Houston Texas aho nashikiye ari naho igeze najya mu Afrika ryanavuye kuko nagenda ndabafasha bose ndabavugira mu manama biragenda birakura ubu abo bantu twarabakiriye tukabafasha mu buzima busanzwe kugira ngo bamenyere nkuko nyene ibindi ko ndashaka gukora mu Burundi kuko natwe bwerego ubuhungiro so kuja mu kindi gihugu ariho n'umuntu ashobora kuba mu buhungiro mu gihugu ciwe iyo udashobora gutera imbere ngo ushobore kumenya ikintu wakora ukagira ingufu ukabura umuntu agutera intege rero nkuko bavuze yuko ngaha kwisi twese turi ingenzi vyabaye rero ngombwa yuko bamwe bamwe tuja mu bihugu byo hanze kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu duciye mu bumenyi tugenda turahabwa rero ivyo maze kubona ukuntu impunzi twagiye harazavuye mu makami yo muri Tanzania hari abanyamurenge bavuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari ya muribuka mu Gatumba nyuma vyabereyeyo baraje ndabakira kandi barahari barabizi bashobora gutanga ubuhamya n'abandi benshi banyuranye mu bihugu bitandukanye hanyuma kandi nkaba ndicarana n'amashira hamwe menshi tukaganira tukaraba ikintu twashobora gufasha kugira ngo dukorera nk'ubu itariki 20 mu kwezi kwa gatandatu naragenywe guserukira abanyafrika mwishira hamwe rifasha abantu bagize ibibazo by'ihahamuka ivyo rero nabonye yuko nubundi ni wa muhamagaro kuko murazi igihugu cacu ibibazo caciyemwo eka kugeza n'ubu ntiturakira neza cyane hose naje mubona mvuga ntabwo ari jewe ndavugishwa kuko iyo ntaca mu byo naciyemwo ubu nibaza ko ntaba naruguruye umunwa ariko Imana kubera yabishatse kugira ngo nibincishemwo hanyuma bishobore guhindura ubuzima bwa benshi nico gituma rero ari ngombwa yuko ico dufise ico Imana yaduhaye tugisangiza n'abandi hanyuma narafonze nirindi shira hamwe iryo shira hamwe gitwa Brother Support Services Alliance kubera abantu baravuga yuko ngo none gufasha abavukanye banyu gusa ncasanga umenga harimwe akantu gahaze niho rero twahinduye izina tugita Universal Humanitarian Rescue Mission no kuvuga ishira hamwe ritabara imbabare zo kwisi yose narijuri mama Africa biroca biyumvikana cyane gose c'est pas seulement le Burundi cyane gose kuko maze kubibona kuko muri 2020 na 2021 nari ndongo y'abakenyezi b'abarundi kazi bose baba hanze hamwe n'urwaruka rero vyampaye umwanya mwiza wo kugira ngo ntegere abarundi kazi aba
abamama n'abana ibibazo bacamwe bimeze gute. Twarakoze amanama menshi, ndakora imigwi myinshi, abadamu baranyitaba kuko nibo bambwira yuko ibiganiro twakoranye by'abahinduriye benshi byarabubakiye ingo, abandi birabahindura imibereho. Niho nabonye rero ndavuga nti ibi rero ntabwo ari iby'iwanje, ni iby'Imana yampaye kugira ngo ndabisangize n'abavukanye. Rero urumva nkorera muri domene zose, ndakorana n'abakozi b'Imana kugira ngo dukabura kwemera kw'abantu, kuko buryo utagira ukwemera nta namwe uri koraje. Utagira ukwemera nta numwe akwemerera, nta numwe ashaka kwemera. Ico rero turacagihagazeko. Ibi byo nari maze iminsi hano nariko ndaraba ukuntu abakenyezi bifashe umungo zabo, mu kibano, mu buzi, les femmes d'influence, abaki bashobora guserukira abandi, bakagira ico benspiye, bakabera akarorera abandi. Rero ico nobwira abakenyezi, tube maso, duhaguruke, duhagarare neza, umwe wese mu mwanya wiwe. Uwo mutima Imana yaguhaye, impano Imana yahaye umukenyezi itandukanye niyo yahaye umugabo. Muzi ko umugore yaremwe kuza kuba umufasha w'umugabo. Jewe rero ko ndabibona, umufasha abashoboye n'ivyo afasha uwo yamufasha ashobora gukora. Nukuvuga rero twige nk'abamama cyangwa se abakenyezi dufise double role. Nukuvuga dushobora gukina role y'abagabo n'iy'abagore, kuko urugo rurimo umugore n'umugabo bashize hamwe bamaze kwitahura ico bari, ni gwa rugusanga rurimwe amahoro, ni gwa rugo rutunganye, ni babana bafise indero, ni babana batera imbere. Navyo bizana iki? Igihugu ciza, igihugu kirimo umuco, igihugu kizira wanja wangura, gifasha uwari we wese, kuko umwe wese arondera iterambere ryiwe n'iryabiwe, bigaca bisasagara rero mu muryango no mu gihugu. Mugwera heza na cancana bakora twumviriza ndiyo bise yuko ni mpabone Prince Mable kuri kumbonesha kure amahoro iwacu, turi kumwe na nimbonesha kure Buja Today TV novuno mustoriko, turi kumwe n'umushitsi canke umutumire wacu Mama Africa, navuga yuko tuko no musinvuga yuko agiye gufata urugendo asubira muri Houston Texas, navuga ko bo tugiye gukumbura cyane. Ariko ino kimwe gusa, abarundi bakora twumviriza, abarundi bari muri diaspora, Abanyafrika bari kwatwumviriza na cyane abakenyezi, ndadomye ko abakenyezi, cyese n'umukenyezi, abakenyezi bakwitege kwiki. Ico mushobora kunyitega ko no kuvuga Imana iragutora ikagutegura hanyuma ikagutuma. Sinshobora kubemera ko nzozana Tanganyika, umugabo turi kumwe ndibaza ko bizoshoboka. Mu mpano cyangwa se imbono Imana yampaye, nuko tuzokoresha Mama Africa. Mama Africa ni izina rizo barikomeye cyane kuri buri mukenyezi wese, niho tuzokorera ibintu byose tuzokora. Jewe ngira muri 2021 muribuka nari mu nama ya diaspora, nari serukira abakenyezi. Jewe nabonye yuko ikintu cyambere dushobora gukorera ko nimwankundira, kandi ahamvanzemo no kugira ngo ndabahamagare ndabitabaze. Bakenyezi harageze ko tukanura n'ukuri. Nimurindire ko byose bizova kuri yera, erega tudakoranye nanje ntavyo noshobora. Niyo manda bishoboye nabarondera, nuko nawe w'inguvu zawe zikenewe, sivyo? Kandi murabizi twarabiganiriye kenshi. Rero turakeneye ko muje hamwe muza mukadusanga muri Mama Africa Project, Mama Africa Entrepreneuria, Mama Africa Education, Mama Africa Hospital. Ibintu byose tuzobikorera muri Mama Africa, kubera niho twataye uruzogi, niho turiko turondera guteza imbere, kuko Burundi ni butera imbere, Burundi buzomenyekana, kandi murabona ko Burundi buriko buragenda bukora neza. Ahubwo dukengurukire abarongozi bacu na cyane cyane nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'Uburundi, umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'Uburundi, nyene icubahiro Ndayishimiye Evariste, ku mugambi wo gushira ivyo kujya mu kanwa ko munyagihugu n'amafaranga mu mufuko w'umunyagihugu. Bakenyezi rero iyo ndo tarayifise kandi rikwiraja mu ngiro, mugabo none wewe nanje tumaze kugera he twokora iki? Jewe rero nka Mama Africa nkuko mwarinyise mugatuma niyumvira cyane kugira ngo ngere kure, nasanze ivyiza turavye ibibazo twaciyemo muri kino gihugu cy'u Burundi, vyoba vyiza ko twoshigikira uwo mugambi tubanje gushira imbere ibintu vy'amagara y'abanyagihugu, kuko murazi twaragwaye turaja mu ntambara, abantu benshi turagwa tuvyuka, n'ubu bamwe ntituranavyuka. Uravye mu banyagihugu urasanga abantu benshi baracitse intege, bafise intege nke. None twokora iki kugira tugarane ca cizere? Ubwo rero tuzokora ibintu byinshi, ntimuzoze murambwira ko ari deni, mugabo tuzobekora turi kumwe,
turakeneye kugiranira inama kugira turabe inyuma y'intambara wobaho gute ukagira ubuzima bwiza ugakoresha ingufu zawe n'impano Imana yaguhaye kugira ngo uva huri utera intambwe ufasha n'abandi gushika bifuza gushika. Ego ndibaza yuko twavuze byinshi cyane gose ariko ico no turangiriza ko nkuko bivuze Yesu Kristo amaze gushika ku isi agakora icyo Imana yamutumye inyishu ya nyuma yavuze ati ari abambwe ku musaraba yavuze ati birarangiye sivyo nibaza nawe ni birarangiye igikora cyagikora twitegeko byinshi cyane reka tugushimire cyane sivyo ivyo navuga yuko amajambo wagira uravuga tugushimire cyane ndetse tukwifurize urugendo rwiza.